jewe nitwa Ndikumana Patrick, nkaba ndi umwungere n'umurongozi wa 3-in-1 Ministries. Ubu ahantu dukorera ni mu Carama ya mbere, zone Kinama, Carama ya mbere, Avenue Muka ni 80, niho ubu turi. Three-in-one novuga yuko ari ishengero ryamamaza Kristo, ryizera ubutatu bweranda bw'Imana. Twizera Imana Data, Mwana na Mpwemu Yera ko ari Imana imwe ikorera hose, omnipotent, omniscient, omnipresent, kandi atahandi hantu agakiza kabonekera atari muri Yesu Kristo. Atawundi bushobozi twasigiwe canke atawundi mwitsa canke ubasha twasigiwe atari Mpwemu Yera. Muncamake nivyo. Hama twebwe ingene dusanzwe dukorera mu bisata canke amavole atatu. Tufise igisata ca evangelisation dukoreramo cyane nka twese mu 3-in-1 wese, tugakorera mu gisata ca intercession canke iyo vole ya intercession. Hama tugakorera kandi mu gisata ca louange na adoration. Muri make niyo mission kugira ngo dushike kuri vision twihaye. Nayo vision dufise ni mu gifaransa byonyorohera cyane, être éveillé, avoir une église, une nation éveillée, ishengero cyanye igihugu cyanye ihanga bikangutse, intègre et responsable, n'inyankamugayo kandi abantu bagize ico babazwa, bari responsable. Nivyo twifuza kuzoshikako mu myaka iri imbere duhereye uno munsi. Ntitugira ibitandukanye n'ivy'abandi. Imana yashize muri twebwe indirimbo zo kuyihimbaza no kuyitazira. Muri ubwo buryo rero kugira ngo uvuga ati umuntu yumvise ngo ni 3-in-1 canke ubu no umuntu wo muri 3-in-1, twarihaye intego canke twarihaye intumbero yo guhimiriza abaririmbyi canke kuba imboneza mu gukundisha umudiho n'akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi muri ico gisata cyo guhimbaza no gutazira Imana. Ariko bidasigurika yuko tudakora n'ibindi, ariko ni ngombwa yuko abantu bamenye yuko hariho abantu mu Burundi bahimbaza bagatazira Imana mu mico yabo canke mu karanga kabo, bumvise ingoma. Nkuko iyo wumvise ingoma za bene data bamwe wumva yuko ari ingoma zo mu majepfo ya Afrika. Wumvise izindi ngoma, indi midiho kumva yuko ariyo hakujya muri Kongo. Wumvise indi midiho kumva yuko ariyo mu burengerazuba bwa Afrika. Rero twarahawe uwo mutwaro canke twarahawe natwe iryo yerekwa ryo kuvuza umudiho wacu w'ikirundi mu ndirimbo zimwe zimwe nk'imirindi yo gutabagwa n'abantu batuzi ko cyane, za jandajanda, hariho za yandutiye byose n'izindi zigiye gusohoka nyinshi cyane. Ariko bidasigura yuko tudakora n'indi midiho. Twama dufise umutima wo guhimbaza no gutazira iminsi yose ya gatanu ngaha mu Carama. Hama twama dusohoka hanze hano mu gihugu cyacu ruguru ngahe Bujumbura, turita bikorane no hanze y'igihugu. Ariko ibijanye n'indirimbo zo gusohora ama clip canke ku mateleviziyo no ku maradiyo, twari kwanza twari tufite uburenganzira, ariko twari mu bindi bikorwa ko navuze ko 3-in-1 idakora ikintu kimwe gusa, ntidukora indirimbo zonyene. Rero tutari muri iki turi mu kindi, ariko turakora. Twarabonye cyane muri iki gihe tudasohora abantu barakijijwe, abantu barabohotse, baratabawe, twarigereye abantu. Twari muri faze yo kwegera abantu cyane gusumba kuboneka cyane mu mbonesha kure canke mu bindi abantu bari bamenyereye yuko batuzi cyane ku maradiyo hirya no hino. Twasohoye album, si indirimbo imwe, ni album ariko abantu bamaze kuronka imponjo y'indirimbo imwe. Ni album yitwa Twarahawe Kumurika.
irimo ubutumwa. Urumva nta sinda bibazwa arimwo, ni jambo rivuga ngo twarahawe, n'amajambo abiri ari hamwe, twarahawe kumurika. Rero niyo ndirimbo twasohoye twabahaye twimirije gutanga no kandi mateleviziyo, kandi Imana ishimwe ko mwabaye televiziyo ya mbere mu Burundi twayishize ko, kandi namwe mwarabitwemereye. Imana ibahe umugisha. Iyo ndirimbo yitwa twarahawe kumurika. Twarahawe kumurika no kuba umunyu, twarahawe kumurika no kuba umunyu w'iki gihugu. Tumaze kuja hamwe nk'aba artiste canke abacuraranzi canke abajejwe igikorwa cyo guhimbaza no gutazira bavuye mashengero atandukanye, twahuriye ku kintu kimwe, gutanga ubutumwa, dukangurira ishengero, dukangurira abakristo. Suko batabizi canke baribagiwe canke abandi ntabyo bazi, ariko ubutumwa buri muri Matayo igice cya 5 guhera ku murongo wa 13 kugeza kuri 15 haravuga neza yuko abakristo twagizwe kuba umucyo, twagizwe kuba umunyu ku bantu bose. Bisigura yuko igisagara cyubatse ku mpinga z'imisozi kibonekera bose. Umunyu iyo utakigira akanovera, iyo utakigira uburyohe, urahonyogwa ugacibwa ko n'abantu bose n'ibintu byose, nta gaciro uba ugifise. Kubyo rero twagomba gukangurira ubutumwa buri muri iyo ndirimbo cyangwa muri iyo album bukubiye hamwe bwose, bwegeranirijwe hamwe. Twagomba gukangurira ishengero ryo mu Burundi, twagomba gukangurira abakristo bo mu Burundi biciye mu ndirimbo, gukangurira abapasiteri, gukangurira abapotre, ababishop, gukangurira abaririmbyi, abasenzi, abantu bose guhera muri Sunday school. Ijambo rimwe gusa, nk'abarundi twagiye hamwe, nk'abaririmbyi twagiye hamwe, twabaye ubutumwa yuko twarahawe kumurika, twarahawe kuba umucyo muri iki gihugu, twarabaye kuba uburyohe bw'inosi. Ni aho ukorera, aho wirigwa, aho wiga, aho usengera, aho uba, aho ugendera mu byiyumviro. Donc wiyumve yuko message 3-in-1 nabo bagiye kumwe abartiste bo ngahi Bujumbura, ubutumwa twakuzaniye, wibuke yuko twarahawe kumurika nk'abakristo nk'ishengero. Impamvu twashatse ko ino ndirimbo bari isoko bwa mbere, nuko ariyo ndirimbo ifise ubutumwa bwa album, nuko iyo ariyo ndirimbo ifise ubutumwa bwa album yose ihetse indirimbo zindi zikurikira ziheka kuri iyo. Twashatse kwanza gutangurira kuri iyo kugira ngo nuzoyumva wese, nubu uzoyumva niyasohoka donc azorondere album yitwa twarahawe kumurika. Nyuma yo gukizwa rero jewe narahisemo kuririmbira Imana. Kuririmbira Imana nabonyemo umugisha, kandi Imana yarangiriye neza. Hama bica bisaba yuko ingabire zikura. Kuririmba rero novuga yuko bitobuza umuntu yuko aba umupasiteri, cyane umupasiteri ntibyo mubuza yuko aririmba. Ahantu abantu barakunze kuhazazanirwamo cyane gose. Muririmbyi ntibyo buza yuko aba umupasiteri. Ntabapotre uzi abaririmbyi, ntabaprofete uzi abaririmbyi, ntabaevangeliste uzi abaririmbyi. Urumva ni nko kandi umupasiteri bitombuza yuko aririmba. Turabazi benshi cyane, ego biranyorohera cyane, na cyane cyane iyo ndongoye abaririmbyi ndi umupasiteri. Abapasiteri nasanze bafise ibikomere by'abaririmbyi, kandi abaririmbyi nabo nsanga bafise ibikomere by'abapasiteri. None ninde yo bivura atari umupasiteri abe n'umuririmbyi, atari n'umuririmbyi abe umupasiteri? Rero nasanze aho hantu habiri Imana yarahangejeje kubw'ubuntu bwayo. Ibango ry'ubupasiteri si ikintu cyo kwirukira cyangwa si ikintu cyo kwipfuzwa, atari Imana yakigushizemo nk'ingabire itanga ku buntu bwayo, kandi nigushoboza, kuko Bibiliya iratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi.
turafise imigwi myinshi abaririmbyi baririmba mu migwi n'abaririmba ku giti cyabo, biriko biraba urudubi, umuntu wese arabyuka akaririmba, si bibi ni byiza, ari ugasanga icyambere nta adresse afise, abarizwa hehe, asengera hehe, umupasiteri wiwe ninde, indirimbo zabo za mari no one can judge me, no one can judge me, no one can judge me, ntabwo bikwiriye. Umuririmbyi arakwiye kugira adresse, umuririmbyi arakwiye kugira aho abarizwa, arakwiye kugira umwungere wiwe, nta muririmbyi w'umuindepanda abaho, kuko Yesu azaza gutora ishengero. Bamwe barabyitiranya ngo ishengero n'umutima w'umuntu, ishengero nibyo, ariko amashengero dukoreramwo turatozwa indero, turigishwa guca bugufi, turigishwa kumvira, turigishwa kwihangana, turahingurwa muri make. Rero nta muririmbyi w'umuindepanda abaho, nta muririmbyi w'umuindepanda abaho, nta muririmbyi aba afise se waba muri Amerika n'ababa ngaha mu Burundi, birashobora kubaho, mugabo urafise umuntu aguha ibyibanze, kuko nawe weje uzorera abandi. None uririmba gusa kuririmba gusa. Je ndi ngaha narerewe muri Shemeza, kandi n'ubu ndacumva yuko muri Life Center ni eglise yanje, n'ubu ndacumva yuko ndi sumi kuri Apotre Apollinaire, ndacumva yuko nkiri umwana musi birenge by'abandeze bo muri Shemeza, cyane Apotre Apollinaire na Pastor Mark. Ntibintera isoni naho noguruka, naho noca hehe, abanzi mu Burundi bose baranzi, ni televiziyo yanyu iranzi. Rero abarimbyi benshi bakunze kuba akarenga gusa kirebanga, amapantaro batabure, sinzi amasentire barekure, ibintu gusa, ibintu ubona ko ari charnel. Abariko baradukurikirana, icyambere cyoco ndabakunda, imyaka irenga 20 canke 10 ningahe dukorera igihugu cyacu, ndazi imibabaro, ndazi ibyo duhura nabyo, nokangurira abarundi gushigikira abaririmbyi no kubasengera, kubashigikira mu bifadika, kubasengera no kubashigikira mu buryo bw'impwemu. Hama akandi kanyuma nogatera abaririmbyi, nadondaguye byose, ariko mu Bigalatiya igice cya 5 guhera kuri 18 kubandanya kugeza 22, ntitugendeshwe na kamere n'ibyo kamere gakunda, no bahanura ko twogendeshwa tukama ibyamwa bya mpwemu, harimo kwihangana, urukundo, kugira neza, harimo gutica ibice, harimo ibyo byose ngo igisa n'ibyo nta rubanza, nta cyagezwe na kimwe kikibuza. Ego hama kandi dukunda Burundi, igihugu cyiza cyane, maze kugenda ibihugu byinshi, ariko nta gihugu nabonye ko muri iki gihe Imana iko irashakamo abakozi, Imana iko irashakamo ingabo zigiye guhaguruka zitwara ubutumwa bwiza ku isi yose mu Burundi busa amasezerano, ni bande bazoyashikako, ni jewe na wewe. Burundi bugiye kwaka bube umucyo ku isi yose, amahanga yose azoza hano mu gihugu cyacu aje kuraba iby'Imana iko irakora. Ni bande bazobiririmba, ni jewe nawe. Ni bande bazobishingira intaye, ni jewe nawe. Ariko ishengero rya Kristo harageze yuko tuva mu matiku, tuva mu mangetengete, tuva mu manyanga, tuva mu tuntu two guharanira ibiti, mu tuntu two kwishushanya, mu tuntu two kwigisha inyigisho z'ibinyoma canke ibitari byo, ariko kugira ngo duhagarare ukuri, ku ishengero ni inkingi y'ukuri, ishengero niyo nkingi ihagarariye ukuri ku isi. Ndakangurira iryo shengero n'iryaba umuco, abari bamwe bose, n'abategetsi, n'abategekwa, n'abahambaye, aboroshe n'abiyoroheje, n'abari hagati. Nitwamurika tuzomurikira igihugu nacyo kimurikira amahanga nayo aze kuraba iyo umuco uriko urazanana
basange ni mu Burundi, igihugu canje, igihugu cyawe, igihugu cyacu cy'amata n'ubuki. Imana ibaho umugisha cyane, kandi turashimiye na televiziyo yatugendeye hano muri Train One. Imana ibaho umugisha cyane, mukomeze kwaguka, Imana ibagurira imbago, ibageze n'ahandi, ko saha gusa hari n'ahandi naho n'Imana iragomba yuko muhagera. Imana ibaho umugisha.